nitwa Methode Hakizimana usanzwe ndi mw'ishirahamwe IPV isanzwe ikora mu bijanye na agriculture et sécurité alimentaire. Je parle aussi en tant que secrétaire général de la plateforme des organisations qui œuvrent dans le secteur agricole au Burundi. Nubanza kukenguruka ivyo mwatubwiye uko birahimbaye uri kubwirwa n'abantu bumva ibintu urumva ko no mu mutima hatekanye. Twaryoherera kuri ico, merci. Ico nagomba kuvuga cyane cyane ni commentaire ngira ngo zihava zija kuri volet secteur semencier, bon volet semencier. Hariho une loi sur donc le règlement semencier 2012, inyuma yiyo hakaza programme national de subvention des semences au Burundi muri 2016, après haciye haza na plan national semencier muri 2022. Programme national yaratekanya ko izoja mu ngiro dans 10 ans avec un budget de 20 milliards et quelques 200 millions. Ariko ugiye kwa muri budget just kuri kuraturuna hose uraba biragaragara ko secteur semencier yamijamwe amahera make. Aho nabonye yari menshi mengani budget 2022-2023 si je me rappelle yari presque 1 milliard. Urumva ko gadushikire 20 milliards dushobora kuba dufise umwanya ukiri muremure cyane. Bica bituma rero l'accès au secteur donc aux semences sélectionnées il va très faible parce que je me souviens usomye muri plan national semencier yatekanya ko n'imiburi umenga 40% des agriculteurs bateza ku accéder aux semences, mais il paraît que tukiri munsi ya 10%. Nimba niyenze sera rapport menga une étude yabaye commandée par ActionAid, c'était en 2022 je me rappelle. Nico gihe rero numva nibaza yuko kugira ngo dushobora kwacceda kuri canke stabilité plutôt souveraineté alimentaire comme madame yavuze, c'est problématique. Déjà si on se réfère sur le rapport yasohotse en 2024 du ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Planification, c'est vraiment problématique. On a contribué pour taux de 52,8%. Donc dans l'insécurité alimentaire, mu gihe vy'amalnutrition zo bitavugwa uravye ivyo usoma. Kuri ivyo rero nariko nibaza ni comme ntuzeye programme yatekanye amafaranga yateza kujamo, puisque muri ministère vous êtes en train de faire kugira ngo mureko muduza dushikira iyo seye. Igikurikira hariho un problème yavuzwe muri plan national semencier ijanye na manque de laboratoire de qualité kugira ngo ishobore kuraba les semences. Iyo ntayihari c'est le rapport. Mu gihe bitarumva yuko kugira ngo tubone ko turonse imbuto ziri de qualité, c'est vraiment problématique. Iyo nibaza yuko c'est une recommandation ko muraba yuko ijaho kuko bitagiyeho c'est un problème. Ikindi kihari nuko muri programme national de semences va prévoir un fonds commun semences en 2016. Fonds commun semences. Iyo rero muri budget ntaramwe ndayibona sinzi ko peut-être naba ntarayisoma neza ariko du moment que tutayibona urumva l'accessibilité aux semences reste problématique. Vous avez parlé des accords de Malabo. Visiblement zivuga bimwe na accord de Maputo de 2003 sur donc l'allocation de 10% du budget national au secteur agriculture. C'est bien, c'est visible, le budget à 12 kandi bigaragara au niveau du ministère. Mugabo je me dis qu'il y a quoi kiriho agahaze kuko izo 11% mwatwese no munsi harimo déjà le secteur de l'environnement qui ne faisait pas partie à cette époque. Numva rero tukiri munsi cyane bisigura ko urugendo rukiriho. Ikindi nabonye il y a un grand problème d'accès au financement agricole pour les investisseurs nuko uheje kubivuga biyavuze. Je voudrais proposer ko habaho ico no kwita nka fond de calamité agricole. Simvuze fond de garantie, fond de calamité agricole, parce que une étude qui a été faite en 2022 yerekana l'accès au crédit agricole basanze umenga kuva 2017 jusqu'à 2022 sur les 5 si je me rappelle sur 100% des crédits attendus dans ma banque, sur 2% zagiye muri secteur agriculture, nizo 2% zikaja muri mayo ya commercialisation et transformation. On ne peut pas commercialiser ni transformer juste un produit. Donc
bavuga bati nshobora guhereza umuntu agiye guproduza di moment katavuganye n'ikirere atavuganye n'imvura atavuganye n'ingwara atavuganye n'ibiza byose ucusanga umuntu agize amakenga. Pour y faire face, donc il faut penser à un fonds de calamité agricole kugira ngo ushobore kugarukira kw'abo bantu. Ikindi nariko ndibaza kujyanye na secteur semencier toujours, c'est le problème à agrément au niveau de multiplicateur de semences. Irya tegeko rihari ryo muri 2019 sijo makumenga nimba ntihenze biraboneka ko canke sinibuka umwaka ariko ni itegeko rihari rya agrément de multiplicateur de semences hari ibintu bigiye guhinduka uravye le contexte turimo surtout les critères. Iryo nibaza yuko muraba mukarirevisa kugira ngo rishobore kuzana n'ibihe. Ikindi Jean-Paul Kingirano mera nk'ugarukiraho ariko de façon globale duteza gukenguruka les efforts twabonye ziri hajya kandi ziri visible mugabo nizo tubona bikiri problématique tukabirabiraho kugira ngo dushobore kwameliora secteur agricole.